Amahoro y'Imana yongera abane namwe bakunze ba televiziyo heritage. Ni wa mwanya w'ikiganiro c'ingo n'imiryango, aho no musuja kuganira kuri teme ivuga ngo kwumvira Imana nk'ikimazi umuryango wotanga mu ntumbero yuko ubaho kubw'ico waremewe. Mu buzima iyo umuntu yumvira bimusaba kwitanga ataravye inyungu ziwe bwite, ariko kandi biranamusaba ikiguzi gikomeye cane, kuko muri uko kumvira ashobora gukora ibidahwanye n'ibigumbagumba vyiwe mu ntumbero yuko anezereza uwamutumye ico gikorwa. Kumvira rero bigira ikimazi kinini cane kuri vyinshi, na cane cane iyo umuntu yumviye uhoraho Imana nzima, agenda agira intsinzi mu buzima bwiwe. Ibibazo ntibibuze, mbega kumvira Yesu ni kubera iki twumvira Yesu? Mbega kumvira umuntu utabona biroroshe? Ibi bibazo hamwe n'ibindi turaza kubiganiraho tubifashijwemwo n'umutumire twaronse uno mugoroba mwiza. Ego nkaba nagomba kumwakira yongere aramutse abantu bose bariko baradukurikirana. Ndabaramukije cyane. Ku mazina yanje ni Pastor John, nkaba mva mu gihugu ca Denmark mu ishengero rya Zion Temple, nkaba ariho ndumwungere waryo. Nkaba ngiriwe amahirwe yo kushobora kubana namwe muri studio. Murakoze cyane. Murakoze namwe Pasteur, ikaze ni gwanyu. Imana kandi ibahezagire. Amen. Pasteur, kumvira umuntu mubana nkuko mvuze, kumvira umuntu mubana muri kumwe biroroshe kurusha umuntu uba mutari kumwe. Na cane cane rero iyo umuntu avuze ngo kumvira Imana utabona bifise insiguro iyihega Pasteur? Murakoze cyane Madame Jacqueline. Kumvira Imana ni ijambo rinini ryagutse cyane. Nkuko turi abana b'Imana, tuko twiyumvira ku vyerekeye ingo. Kumvira ni ikintu kitoroshe ariko ciza mu muryango. Nagenda abwira nticoroshe ariko ni ciza cyane. Gute kitoroshe? Nagomba se nk'usobanura gato. Murabona yuko Imana yashizeho umuryango, ishaka ko ukora nk'uko Imana ibishaka. Ariko ikibazo gihari nuko usanga kenshi umuryango iyo tubatse ku mateko y'iyo Mana niho bitorohera, niho bigoreye. Rero kuri iri jambo narigerageje kuricukumbura, kuriraba neza, usanga ni ijambo rikomeye, bidusunikira kuraba ibintu bibiri. Icambere no kurabira hamwe Imana n'umuryango, tukaraba Imana niki, umuryango niki, icashizeho kimwe n'ikindi, niki cashizeho ikindi. Rero turavye dusanga Imana niyo yashizeho umuryango, si umuryango washizeho Imana. Birasaba rero ko wa muryango umenya Imana mu buryo bunini bwagutse, kugira ngo bashobore kuganira, umwe yumvira ubundi, umuryango wumvira Imana, Imana nayo ironkereho inyungu ku muntu ariko arayumvira nk'umuryango. Bituganisha kutwereka none Imana niki. Imana niki? Byasubize kuyumvira Imana mu buryo budasanzwe. Dusomye ijambo ry'Imana, iyo nk'ubu turaba tugasoma icanditswe kiri ngaha kuvayo igice ca 3 umurongo wa 13 gushika ku murongo wa 15, urashaka kuharaba. Mose abaza Imana ati, ninashika ku Bisirayeli nkababarira ko Imana yabasogokuruza yabantumye ko bakambaza uko yitwa, nzobishura iki? Imana yishura Mose iti, ndi uwondi.
kandi uko abariko uzobwira abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Imana yongera kubarira Mose iti uku abariko uzobwira abisirayeli uti uhoraho Imana yabasogokuruza yabantumyeko, niyo Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, iryo niryo zina ryanje ry'ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Ahantu turiko turakuramwo kumenya Imana ubwa mbere, iyo Mana yariyo, kuko ntushobora kuvuga umuryango mu ijambo ry'Imana utaravye umuryango wa Isirayeli. Nkuko twize turiko turaraba, utangwa kwiyumvira umuryango nk'umuryango wa Isirayeli, iyo Mana ni yihe Mana. Ahantu Mose aratwereka ko Mose yavuze ati ndababwira gute ujya muryango kuri Imana yahe, kuko hari Imana zitandukanye z'ibihugu zitandukanye, ubushobozi butandukanye, ariko aravuga ngo Imana uza kubabwira urababwira ko ari Imana yitwa ndiho, niwe yabantumyeko. Nuvuga ngo dufitaniye ubucuti bukomeye. Rero iyo Mana ndiho niyo yari kirashaka gukreya ubucuti hagati y'uwo muryango kugira ngo bashobore kuvugana, kuganira, kubana. Rero yitwa ndiho. Iyo rero niyo Mana natwe dukwiye kumvira mu buzima bwacu, yitwa ndiho. Ushobora kuyumvira ko ari ndiho, twebwe natwe iyo Mana muri kino gihe ko twumvise n'Abisirayeli, mbega natwe biraturaba nk'imiryango yacu. Yego cari biraturaba, kuko turabona ko natwe tukomoka ku iyo Mana ndiho. Turavye mu Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26 haravuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu asa natwe kugira ngo aganze ibitandukanye. Rero cha twisanga natwe turi umuryango, Imana yitwa ndiho ariyo Mana yacu. Ahubwo rero twige kumvira niki hagati ya twebwe niyo Mana, inyungu ziri hehe. Mutubwire rero inyungu ziri mu kumvira Imana. Iyo umuryango wumviye Imana, kumvira Imana kikaba ikimazi umuryango utegezwa gutanga, ubwirizwa gutanga, niyihe nyungu umuryango uronka iyo wumviye Imana. Urumva Madame Jacqueline, Imana kumvira ubwa mbere turabonye ko kumvira kuri hagati y'abantu babiri. Nubwo hariho umwe yitwa Mana n'uwundi yitwa umuryango. Iyo communication ko kuganira no kuba yuko Imana iravuga nawe ukumva, kuko ni imvugo zibiri. Hariho kumva kuko hari uwavuze, hamukumvira icuwa yavuze. Ubu tuko turavuze ngo Imana rero iravuga hama tukayumvira. Rero kuyumvira inyungu zirimwo. Mbega ivuga gute Imana? Hariho abariko baradukurikira abo batazi ukuntu Imana ivuga. Ivuga gute Imana? Ivuga mu buhe buryo? Imana ifise uburyo butatu. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana ifise uburyo butatu ivugiramwo. Uburyo bwa mbere Imana ivugira mu ijambo ryayo. Ni kuvuga ngo iyo usomye ijambo ryayo ubona imvugo y'Imana. Hama ubwo n'uburyo bwa mbere muri Bibiliya. Ego yusomye ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Iyi niyo mvugo y'Imana ya mbere. Iyo ubaye umucuti canke ubaye umugenzi wo gusoma ijambo ry'Imana, uburi niyo mvugo uburi kuraganira n'Imana, kuko nico kirere c'Imana mu ijambo ryayo. Iyo ni mvugo ya mbere. Ica kabiri, ahandi hantu umuntu avuganira n'Imana ni kuvyo yaremye. Ubu jenda konye Jacqueline ni mbona Imana. Ico gihe gutubona Imana kandi ubonye Jacqueline. Igituma mbonye Jacqueline mbona Imana, nuko Jacqueline ntiyishizeho, ntiyiremye, kuko ijambo ryaravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, kuko umuntu ntasa n'igikoko, ntaho bihuriye. Ahubwo umuntu ni ishusho y'Imana mu buryo bwagutse bunini. Kubona umuntu mba mbonye ishusho y'Imana, mba mbonye igiteretswe mu muntu citwa Imana. Rero kubona ico yaremye
kubona umuntu mba mbonye Imana binyemeza ko Imana iriho bikanyemeza kandi ko Imana ivuga kominika kuko gukominika kwayo ubu wewe Jacqueline canke abadukurikirana mushobora nk'ubu nshatse kuvuga ngo ndagushavuze Jacqueline sinza n'inyundo ngo ndadoze mu mutwe ngo shizeho ngo amazi yitwa ishavu ndashizemo ngo ucibwe reaction oye ariko ikintu gikowa niki mvuze ijambo ukaryakira mu buryo bwo gutegeka mu buryo bw'ubumana rikora rizana ingaruka utangura mvuze ndakunezereza utangura kunezerwa kubera wewe uri mu ishusho y'Imana ubwo n'uburyo bwa kabiri uburyo bwa gatatu novuga ngo umuntu avugana n'Imana n'uburyo bundi butamenyerewe Imana ishobora kuza mwijwi ikakwiyereka mwijwi ukayumva hama ijwi ryawe rikakubwira ukumva ko ari ijwi ritandukanye n'ayandi majwi wumva asanzwe mu buryo buri special iyo rero nayo ni inzira y'Imana mu kuvuga mu gukominika cyane gose nizo nzira zitatu navuga zo kuganira umuntu aganiramwo n'Imana muri izo nzira rero niho rero umuntu agenda ahura n'ibibazo byinshi nk'umuryango bigatuma atakaza intumbero y'ikiganiro ko kiba ciza canke kiba kibi muri izo nzira zitatu iyo usomye ijambo ry'Imana ntushobore kurisoma nk'ukuri kuraganira utakaza intumbero y'ijambo ry'Imana bituma utumvira Imana bituma utumvira Imana ko ntubitahura ntubimenya hama iyo ndakuravye nk'icaremwe c'Imana ico gihe nkatakaza ko rya jambo rinyoborera muri kwa kukubonamo ishusho y'Imana bituma ntumvira ico Imana yashatse kumbwira kukubona iyo ijwi ry'Imana rije muri jewe rikavuga nkaryumva hama sindarihe priority kibanza ca mbere ico gihe bituma ntakaza intumbero ya Mana ashaka kumbwira rero aho niho tubonera Imana tukayumvira mu izo nzira niho umuryango uronkera inyungu zo kumvira Imana hama turi mu kiganiro c'ingo n'imiryango ariko turiko turaganira kuri teme ivuga ngo kumvira Imana nk'ikimazi umuryango butanga mu ntumbero yuko ubaho ku bwico waremewe. Pastor John muheje kutubwira ko kumvira hariho ikimazi co kumvira Imana iyo wemeye ukaganira n'Imana mu ijambo ukaganira n'Imana mu buryo butandukanye yo uravye ikiremwa cayo ariko imbere yaho mwigeze kutubwira ko n'Imana iyo Imana umuryango yumviye nayo iragira inyungu nizihe nyungu Imana igira iyo umuryango uyumviye kuri ico inyungu Imana igira ironka igihe umuryango yumviye nashaka kubihuza muri iyi nzira iyo umuvyeyi abwiye umwana akamubwira ati mfashiki umwana kumvira ico umuvyeyi amubwiye ico gihe umuvyeyi aranezerwa yumva anezerewe rero iyo Imana itubwiye ibyo ishaka ko dukora nk'umuryango ico gihe tukabikora tumaze kubikora bizanira kumva yuko umuntu atahuye umuryango utahuye ico washiriweho ico waremewe kuko umuryango Imana mu kurema yawuremeye intumbero kugira ngo yumvire umuryango wumvira Imana hanyuma Imana inezererwe ko ico yaremye kiriko kirayumvira rero inyungu ya mbere Imana ikuramwo ko umuryango wumviye Imana Imana inezerezwa cane yuko ico yakoreye umwana w'umuntu ariyo ntumbero yari ifise ko kiko kiraranguka iyo niyo nyungu ya mbere iva mu kunezereza Imana iyo unezereje Imana rero nayo bica biza igaca
hariho ibintu bitandukanye guha canke hari ibintu bitandukanye bikubako nk'umuryango kuko wakoze igikorwa wabwirizwa gukora kunezereza Imana. Ibyo navyo icambere uronka amahoro mu muryango iyo wumviye Imana kuko umuryango iyo mubanye nk'umuryango umushinga ntahe n'umupfasoni n'abana ubwo buzima bw'uyo muryango iyo Imana iburi hejuru inyungu muronka nuko mubana amahoro habaho ingabire tw'amahoro nubwo hoba bazungurutse bishaka kubatwara amahoro ntibishobora kuyatwara kuko umwe mwumvira ni wenye n'amahoro. Ico gihe rero ubuzima bwanyu bushishikara kuba bwuzuye umunezero. Ica kabiri iyo bwuzuye umunezero muraronka ikintu citwa ubusabane ubucuti hagati ya mwebwe nk'umuryango kuko iyo umuryango ufise ubucuti hagati y'umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe bakagira ubucuti bukomeye kubera Imana iri hejuru y'uwo muryango ico gihe umuryango urubakika nkuko wubatse ku rufatiro rukomeye kubera Imana iri hejuru. Rero kumvira Imana k'umuryango n'umugisha ukomeye w'amahoro kandi n'umugisha ukomeye w'ubucuti hagati y'urugo y'umushinga ntahe n'umukenyezi. Murakoze cyane kubwiza siguro muri ko muraha abariko baradukurikirana burya kumvira mbe biroroshe kumvira ga pasteur kumvira ntibyoroshe hari ikigutsi bidusaba kumvira Imana ntibyoroshe gute urabona iyo ubayeho mu buzima wumvira umuntu agizwe n'ubuntu n'umubiri izo ntambara umuntu agira mu kumvira Imana ni intambara ziba ziriko zirakomoka kuri kamere k'umuntu. Kamere y'Imana igwanywa na kamere y'umuntu. Rero iyo ushatse kumvira Imana n'urugamba rukomeye n'intambara zikomeye kubera kamere kugize nk'umuntu ntiyifuza ko wumvira Imana kubera ubuzima bwa kamere burikunda ni ca kibazo umuntu yagize igihe akora icaha. Mwitangura twereka uko ni icaha caje igihe inzoka yashobora cyangwa satani yashobora kubesha umuntu yatakaje imigenderanire yo kumvira Imana byoroshe atakaza ubwo bushobozi bwo kumvira byoroshe ariko mvuga ntibyoroshe kubera ya kamere ibandanye iduga ugasanga amarangamutima ni menshi cyane kurusha uko Imana igomba mu yo nzira yo kumvira. Bigaragarira nk'ubu dushobora kuvugana umushinga ntahe n'umufaso n'umukenyezi wiwe bakavugana kuri projet cyangwa umugambi kanaka hama kamere y'umukenyezi igashobora guhaguruka ko n'umuntu kamere y'umushinga igahaguruka n'umuntu batumva kumwe ariko ico gihe iyo bubatse rero bumvira Imana ibaha kumvikana bagahuza. Rero ntiba byoroshe kuko umubiri nawe kamere y'umubiri arakora mu gukora rero birasaba ko wa muntu aba yaramize canke yarafungwe cyangwa wa muryango warakiriye imbuto yitwa Kristo Yesu mu buzima bw'uyo muryango kugira ngo ubushobozi bwa Kristo bushobore kuganza mu buryo kamere itaduga ariko mu buryo Imana ishobora kwishira hasi mu buryo bwa mu buryo bwo kwizera Yesu Kristo. Murakoze cyane mbega hambavu yako kameremere ka muntu nta zindi nzira zishobora kubuza umwana w'umuntu kumvira uhoraho. Ndibaza ko nashatse kuvuga kameremere ka muntu kubera ibintu vyose biza biva muri kamere ni wabi abisohora.
kamere yasohoye kimwe arasohora ikindi agasohora ikindi mugabo ibyo bintu byose kamere asohoye ntabwo ari ibintu biza gutuma twumvira Imana, kuko kamere ntashobora kutwemera ko twumvira Imana, kuko iyo twemera ko twumvira Imana Yesu Kristo ntaba yaraje. Ikosa Adamu yakoze ntiryari gukosorwa mu nzira y'uko Imana itanga Yesu Kristo. Hariho ico nshaka guca nshira ko ngaho systeme y'isi yoyo. Aha. Hari ico nshaka gushira ko wanshiriyeho urambaza ati none hari ikiguzi bisaba. Urabona ikiguzi gisobanura iki? Ikiguzi ni ikintu utanga c'agaciro ushaka witeza ikindi c'agaciro kirengeje. Ijambo ryo tubwira muri Yohana gice ca 3 ku murongo wa 16 ngo kuko urukundo Imana yashoboye gukunda abari mu isi. Aho hantu haraboneka ikiguzi gikomeye yuko Yesu Kristo yatanzwe nk'ikiguzi gikomeye cyane, kuko Imana yashaka kunguka abari mu isi. Nuvuga ngo aho hantu rero Imana yahaye umuryango gushobora kumvira iyo nzira Kristo, hanyuma mu iyo nzira Kristo Imana ikunguka imiryango myinshi iri mu isi. Rero ikiguzi birasaba ko twumva ko kumvira Imana muri Kristo Yesu bifise inyungu iza kudukemurira ibibazo by'amakimbiranire twogira mu miryango, ibibazo bitandukanye twogira mu buzima bw'umuryango, kubera twiyumvira kw'inyuma y'ivyo dushobora gusanga turonse inyungu nyinshi cyane, nk'uko Imana y'indavyi ikakuraba ibonamwo Kristo yatanze nk'ikiguzi cayo gikomeye, ikabona ati ngira nakire John abe umwana wanje, ngira nakire wowe nkurikirana umwana wiwe, kubera ikiguzi yatanze. Ufise agaciro, umuryango wanje ufise agaciro kubera Imana yatanze icagaciro. Nibyo hariho ibintu warumbaje ngo none systeme y'isi niki? Neyo ntirimo muri ibyo bituma umuntu atumvira Imana. Aha, systeme y'isi izanwa nuko umuntu yikunda ya kamere y'umuntu. Murabona je ahantu mba muri ivyo bihugu, ni bihugu systeme y'isi yafashe cane ku buryo ziba intambara. Nk'umukenyezi isi vuga ngo bangane n'umugabo, bangane n'umushinga ntahe wiwe. Nisi ni system isi. Ariko ijambo ry'Imana naryo riravuga ngo umugabo w'umutwe nkuko Kristo ari umutwe w'ishengero. Aho rero iyo ugiye ya kamere ihagurutse y'umwe muri mwebwe mu muryango, iciza kuzana amafuru waza kuzana yahe, ucuvuga ati jewe ntituhuje, hari ibyo wandengeye, turatandukana, umuryango ukabutakaje. Rero systeme y'isi ni kimwe mu bintu biriko birazanira imiryango gusambuka, kubera umuntu wese cakoresha kamere yiwe, hama Kristo akabura ikibanza muri uyo muntu, ubwo ubuzima bukaba buhagaze. Rero niyo mpamvu nagamvuge ngo systeme y'isi ni kimwe mu bintu kamere ikorerako kugira bishobore gusambura umuryango. Ariko Yesu nawe ariho kugira ngo yice kamere, yice systeme isi genderako, kugira ngo tugendere munsi y'ijambo ryayo, kugira tuyumvire. Mbega iyo umuryango ubayeho mu kutumvira Imana, ingaruka zawo zimera gute? Ingaruka ni nyinshi cyane mu kutumvira Imana. Nagira ndababwira ingaruka nka 3 gusa, ariko ni nyinshi. Iyo umuryango utumviye Imana ubura amahoro. Umuryango utumviye Imana ubura amahoro, urugo rurasambuka. Ico ni cambere, ingaruka yo kutumvira Imana, urugo rurasambuka. Ntazibaho zitumvira Imana kandi zikaguma zihagaze. Ego aho naho ingo turi muri cadre ya iyo uvuze ngo ingo zitumvira Imana zirahagarara, aho tuba tugiye mu kindi two kwita lo sociale, ariko hajya ntiziba zihagaze.
mu buryo bw'impemu mu buryo bw'impemu nizo zihagaze kuko urugo tuko turavuga rukomeye n'urugo rukomejwe no kumvira Imana. Imana nani ushobora kuyimenya mu mubiri uyimenyera mu mpemu ku ijambo ryo batubwira ngo abasenga Imana bayisenge mu mpemu no mu kuri. Rero utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ngo aganze urugo rwawe n'umwubatsi abayubakiye ubusa. Ntushobora kurama urugo ntirurama na kanya gato kuko nta fondasiyo rufise, ingaruka zitezwa kuhaba. Umuntu ashobora kunyegeza yego mukavuga tumvikane, indero y'ikirundi ni nziza, ntihagire umuntu amenya ibibazo biriko biraba, ariko mu mutima wawe buri kurapfa ntabwo ubushinze. Rero tuko turavuga ngo mu buryo bw'impemu urugo rurakomera, hama mu buryo bw'umubiri bikagaragara kuko urugo rukomejwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ni ingaruka ya mbere, urugo gusambuka. Ingaruka ya kabiri iza kukurikirana n'urugo rwasambutse, babana twavyaye, babana bo mu miryango baca batangura kugenda uko bagomba kuko nta kadrema baronse. Umwe afata ingaruka zo kuri mama we, undi akafata zo kuri papa we, ugasanga abana imiryango waramaze gupfa cane, nta kazoza ufise. Ivyo rero bikaba ingaruka mbi cane no ku gihugu kuko umuryango utubatse neza igihugu nticubakika. Rero bikaba ingaruka no kwishengero kuko hamaze kubaho ububabare no gutandukana kw'imiryango, ico gihe kwishengero birarizanira ingaruka kuko nta shengero ry'abadivorce bonyene ribaho kuko Kristo ntaryemera, nta shengero ry'abarara barakubita n'ingumi bakagwana, ibyo Kristo ntavyemera. Ariko ingaruka zica ziza kuba kazoza k'ishengero kaba kafise ikibazo, nakazo k'igihugu kaba gafise ikibazo kuko ivyo ubamwo nivyo za gutanga. Rero niyo ngaruka mbona ikomeye cyane. Ego murakoze cyane kubwiza siguro. Imana idufashe tuye gutahura ukuri kandi ngo kuri kujambo ry'Imana ko tuzoduha kwidegembya. Pastor, mbega iyo iki ni ikihe kiguzi uno munsi umuryango usabwa gikomeye kugira ngo ushobore kubaho wumvira Imana? Amen, amen. Ikiguzi umuryango bisabwa ni biguzi bitatu. Icambere, umuryango urasabwa kuba abantu basoma ijambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Zaburi 119, nsomera Zaburi 119 ku murongo wa 11, haravuga gute? Umurongo wa 11 haravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje usinda gucumureko. Aha, no kuvuga ikiguzi ca mbere bigusaba, ico bisabwa kugira ngo ubeho mu buryo bwo kumvira Imana nk'umuryango, nuko umuryango uba mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Umaze kuba uri umusomyi w'ijambo ry'Imana, umudamu, umushinga ntahe, abana bakubakira mu kuri fellowship yo gusoma ijambo ry'Imana. Ico gihe baba ariko barabika ubushobozi buzobashoboza mu buryo bwo kumvira Imana kuko ivy'Imana idusaba ubikura mu ijambo ryayo. Iyo rero urisoma biguha kuba utahura imvugo zazo zirumvikana. Petero wa mbere igice ca 3 ku murongo wa 12 naho tuhasoma haratubarira ngo inyonga canke amaso yuhoraho ngo ari kubagororotsi biwe. Nukuvuga ngo rero iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana, akunda ijambo ry'Imana, ajyama mu ijambo ry'Imana, ico gihe amaso y'Imana aguma wocinga kuri wewe. Ico gihe rero amaso y'Imana aherereye acungereye gwa rugo kubera rufise ijambo ry'Imana. Ico gihe rero ubuzima bw'ugo rugo bubuzima bumeze neza cyane kuko amaso y'Imana acungereye ugo rugo kubera Imana irufitiye inyungu, nago ruyifitiye inyungu, baganira ijambo ry'Imana. Ico ni cambere umuryango usabwa. Ica kabiri no gusenga.
ntaraca kuri ico ca kabiri hari kandi ahandi yindi verse no guha aha juste kuri iyo 19 nyene Zaburi 119 iyo ugiye kuri 105 kuri 105 haratubwira ngo ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge vyanje rimurikira ibirenge vyanje no kuvuga ngo ibirenge by'umuryango ntibishobora gutsitara kuko bifise ijambo ry'Imana ribimurikira aho bica ku kazi ushobora guhura n'ibibazo byinshi ariko rya jambo ry'Imana wama ujya wama wuza riza rikakumurikira rigatocinga rigatumbereza hari kibazo iyo umuntu agenda ku murango ntagwa ntatsitara ntavunika kubera hahonyora hose haba hagaragara rero ikimurikira umuryango gukomera Imana ishaka ko uganira nayo kundi jambo ry'Imana rikubere itara mu buzima bwawe ico umuryango uzoba neza ica kabiri no gusenga gusenga hari umuntu yavuze ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba no kuvuga gusenga na mavuta agufasha kuganira kumva Imana no kuyumva iyo udasenga urakama uruma ariko iyo umuntu asenga uba wuzuye kumva kuganira n'Imana mukumvikana ikavuga ukayumva ikibazo dufise twebwe dushaka Imana ivuge ariko ntidushaka gutegereza ngo twumvirize ico nico kibazo ingo zifise kuko uca usanga zishaka ko Imana ivuga ariko zo zidashaka gutegereza ngo zumve ikivuze ugasanga nivyo bibazo dufise ariko gusenga kuguha gutegereza kurindira uko Imana ivuga ukayumva rero iyo nico kintu gikomeye umuryango kwe kubakirako gusenga ijambo ry'Imana no gusenga hama ibisigaye nk'ingo habasigaye kumvikana n'uwo mubana mugasengeranirana mukaganira hakagwira ikiganiro cane gose kijanye n'ubuzima murimwo bushingiye gusenga bushingiye n'imibereho yanyu Imana ibahezagire cyane ikiganiro cacu kiri hafi kurangira ariko nitworangiza mudahaye impanuro imiryango iri kwiradukurikirana uno munsi bogendera ko mu buzima bwabo bwa misi yose kugira ngo babeho bumvira Imana murakoze cyane ijambo nshaka guherahereza ko ni ijambo riri mu Abikolosayi igice ca kabiri ku murongo wa mbere no wa kabiri Abikolosayi nico nshaka guhereza ko mu konkriwa Abikolosayi igice ca kabiri Abikolosayi igice ca kabiri ku murongo wa mbere n'umurongo wa gatatu Paulo abandikira Abikolosayi haravuga ngo ndagomba ko mumenya ukuntu ndabagwanira intambara mwe nabo Ilawodikiya n'abatara nkubita ijisho bose uko bangana kugira ngo imitima yabo ireme kuko bamataниrijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ry'ugutahura atamazinda babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe Imana ishiwe ico rashaka kuragiriza ko ndabashimira cyane yari iyi mpanuro nk'ingo nk'umuryango nashaka kubaha kumenya Kristo nico kintu ca mbere gikomeye ni wamenya Kristo ko ari we tunga ryose ry'ubwenge uzokwakira impwemu y'ubwenge igufasha kumva ijwi ryiwe ica kabiri uzohabwa gusobanura kumenya itunga ryose rinyegejwe muri we muri we ryavuye ku Mana rero nashaka kubifuriza umuryango wose unyumva mumenye yuko Imana yaduhaye Kristo Yesu nk'umuyoboro nk'inzira yo kuganiriramo nitwushaka kumvira Imana twizere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu nitwamwizera niwo muryango wa mbere niko gutwi niyo telefone ya mbere izo dufasha kugira ngo twumve ukuntu Imana iganira ivuga hanyuma ico ndangirije ko
hariho ubuzima muri Kristo Yesu. Urashobora kuba ufise ibibazo byinshi cyane, ariko Kristo ariho kugira ngo umwumve, wumve Imana yakuremye yitwa ndiho, ihoraho, yiteze kukumva, yiteze no gushigikira intambuko zawe. Wizere nk'umuryango, mwizere Kristo, hanyuma mumushire mu muryango nka feste nk'utangura, ibisigaye ubuzima bwanyu buzoba bwiza, nkuko Paulo yandikiye abikorosa arabwira ngo itunga yiwe y'Imana yarishize muri Kristo Yesu. Rero ngo nibwo bwenge bwo gutahura ibyahishijwe. Rero hari ibidahishurirwa n'ubwenge bw'isi, bidahishurirwa na systeme y'isi, ariko bihishurirwa nuko twamenye Kristo nk'uwo tuvugiramo. Rero nashaka kurangirizaho ndabashimira cyane, ndababwira ngo reka mumenye Kristo abe intango yo kumva mu buzima bwanyu. Imana y'umugisha, murakoze cyane. Amen. Murakoze cyane Pasteur. Mwami Yesu abahezagire. Yego babaho umugisha cyane, rimwasubira hariya muze muturamukirize aba hariya. Tibarabara musa kuri televiziyo heritage. Ego mwakoze cyane, Mwami Yesu abakomeze kandi azabashikana amahoro. Inshuti bakunzi ba televiziyo heritage, naha ikiganiro cacu kirangiriye cuno munsi, ariko mumenye Kristo kuko muri we niho hari itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Nuko niko Pasteur atubwiye, kandi ni kujambo ry'Imana riri vy'ukuri. Tumenye Kristo Yesu azotwubakira ingo nziza kandi tuzobaho tumwumvira. Imana yo mwijuru ibaho umugisha, naho butaha kwa kabiri nk'aya mango.